kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Haraheze amezi abiri arenga leta y'u Burundi itanguye guhagarika ivy'imfata kibanza amasezerano yose yagiranye n'amashirahamwe acukura ubutare. Nizihe ngaruka zishobora kuba? Abahinga mu vy'ubutunzi babivuga ko iki? Ivyo ni bibazo nyamukuru ikiganiro kw'isoko cyo kuri uwu wa 4 Nyakanga mu 2021 kigerageza kwishura. Emile Nibasumba nije duteramanye, ndabahaye ikaze. Imbere yuko leta y'u Burundi ifata ingingo yo guhagarika amasezerano ajanye n'ubutare ivy'imfata kibanza, umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yari yamenyesheje ko hari mu gipfungu mwicukugwa ry'ubwo butare, aho yasa n'uvuga ko nk'akarorero ishirahamwe ricukura amabuye y'akabuyenge mu Gakara Rainbow Rare Earth Limited ribesha mu bijanye n'umwimbu rironka mw'ikete ryo kuwa 24 Ruheshi mu 2021 ryo guhagarika ivy'agateganyo amasezerano na Rainbow Rare Earth Limited. Umushikiranganji ajejwe ubutare yasiguye ko hategerezwa kubanza kuba ibiganiro hagati ya leta n'iryo shirahamwe. Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ko mu bisanzwe ingingo nk'iyo yofatwa habanje kuba ivyigwa ataho vyegamiye. Nuguca tubaza tuti none leta yagize icigwa audite ikakerekana neza ayo makontra yasinyo ko yasinywe na leta iheruka ingene yaho yanenze ingene byagiye biragenda hose mu cegeranyo neza kivyerekana gituma umuntu wese yovuga ati turayibonye ingene ibintu byagenze. Ndetse rero dusanze hari n'ababigize uruhara bagahanwa kuko bene ibiri nyene usanga ingeso y'igiturire ugasanga abantu bamwe barasinya amasezerano ku izina rya leta mugabo babura neza ko atanyungu izohaba kuko biraguye kumvira ingene ubutare bwamwe bushoka gutyo leta nagire kavuga ati nta nyungu ndiko ndahamo namwe bikamara umwanya muremure. Ingingo ya 23 y'amasezerano yo mu 2015 hagati ya leta y'u Burundi n'iryo shirahamwe iraho ububasha leta bwo guhagarika amasezerano, ariko ibanje kwisunga ingingo ziri mu itegeko rijanye n'icukugwa ry'ubutare mu Burundi bita Code Minier. Faustin Ndikumana avuga ko ingaruka zo guhagarika ayo masezerano zitabuze. Ubwa mbere hoho bibaye gutyo leta ibikoze umengo n'ivyikoreye atacirinze kuba ducurura neza ku isura y'igihugu muri imwe bita investissement bazana imita yavuga bati mbere ira gihugu musezeranye civumbura mu guheba ibintu mu kaya amasezerano nta butungane kumbure vyagiyemwo n'urwa warahezwe urumva ni leta iba yahahora iba yarabigezemo uruhara. Hanyuma ikindi rero utabitene ko muribuka yuko mu 2003 hariho amakontra leta yigeze guhagarika gutyo nyene ni societe mengo yacukura iby'inzahabu. Ico gihe leta yarahatakarije kuko hari amapenalite bizwi neza leta y'imiliyoni 5 z'amadolari yarishe y'indishi yakababaro. Urumva rero bene ivyo ni kuvyitondera ko naho urashobora gusanga batavyitondeye ugasanga n'ubundi leta irahombira ishe n'amapenalite cyane. Hanyuma ikindi nuko mu ngaruka ubona nk'ico gisata kimaze kujamwo ibintu vy'ingorane gica kibi gisata kizoza kimaze umwanya muremure tudasuye kugikorera. Nuvuga yuko rero gisata cy'ubutare cyafumana imyaka n'imyaka kidasuye kuruka abakizanamwo umutahe kugira bashije gucukurwa. Tusanga rero secteur imirimo gisata cy'umurenge ntigitera mu mwimbo w'igihugu, asanga nyo byo kugwereza umwimbo w'igihugu todo croissance birasubiye inyuma kuko nkuko vyemeze musi ndabivuga bye tuvuga ngo buri n'ubworozi bwonyene ngo nibwo buzokura Burundi mu bukene sivyo utegeza gusahirizwa rero n'ibindi bisata rero c'ubutari cari mu bisata vyo fashije ko Burundi buva muri akaga k'ubukene urana amadovize mu byo dushorera hanze. Naho bamwe mu bashinga amateka babona ko handikwa make kurusha yinjira, imiliyaridi 3.5 zirenga z'amarundi avuye mu butare niyo mafaranga leta itegekanya ko azokwinjira mu kigega cyayo muri uwo mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ko leta y'u Burundi yari ikwiye kurondera abahuza. Tubona leta yo tumirondera ico no kuta mediation cyane cyane bakaja mu bakafatira kuri bijya bigo bizwi cyane nka Initiative des Industries Extractives
itiye ni ikigo twari twasabye kuva kera ko leta y'u Burundi yokijamo kuko nico gikunda gufasha ibihugu bimwe bikenye kugiha ama expertise kiko kirasinya amakontra no kugira amakontra ari karasinywa azarasinywa mu muco hanyuma leta rero yuzirafata amakontra yari karasinya bagashiramo n'abandi ba expert b'igihugu za stress bira bagakurikirana bijya bintu byo kugenda kusema kontra umuntu menga ari yugaranye bikaza kuzana ingorane mu nyuma kabarakaga. Iyo vyanse ko impande zibiri zumvikana, ingingo ya 51 y'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na Rainbow Rare Earth Limited ivuga ko baca baja mu butungane. Ingingo ya 53 nayo y'ayo masezerano nyene ikavuga ko iyo haje ikibazo co guhindura ayo masezerano, ibikorwa vyose bibandanya atana kimwe kirinze guhagarara gushikaho ayo masezerano mashasha yumvikanwa ko agasinywa n'impande zose. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa kane Nyakanga mu 2021 kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, ndabashimiye nongera ndabikebanura naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.